barundi kazi ingo mubanze twumvirize rino bara cengira ico ndabivuze ko duhejeje kuvyumviriza. Ivyo vyandiko byari byanditse n'amaranga atukura mu bice bitandukanye vy'igihugu aho biboneka ko bene kubikora bakoresheje amarangi n'uburoso. Izo nyandiko zisaba ubutegetsi bwa Cndd-Fdd kuhava zavuga ziti Cndd-Fdd Temba. Mu ntara ya Gitega niho hibonekeje cane gose ivyo vyandiko aho vyari biri muri za quartier Mushasha, Musinzira, Shatanya, ku mashure Notre Dame de la Sagesse hamwe na SOS Gitega, ku mitumba ya Masasu na Gisuru muri komine Giheta, ku biti bimwe bimwe vy'umuyaga nkuba no hasi mu makaburimbo yo muri yo ntara nyene. Ingozi ivyo vyandiko vyibonekeje muri quartier Kinyami ku mpome za Cathedral, muri quartier Nyabusorongo hamwe rero no muri Rumonge muri quartier Swahili. Naho tutashoboye kumenya bene kubikora, umwe mu biyemerera ko ari mu babitunganije yabwiye RPA ko ari urunani rw'abarundi kandi bava mu migambwe itandukanye, harimo n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi Cndd-Fdd bifuza kugaragaza akababaro batewe n'intwaro y'igikenye ya Cndd-Fdd atakindi maze igihe ikora atari kwica no gukenesha abarundi. Uwo yiyemerera ko ari mu babitunganije yabwiye RPA ko ivyakozwe mu ijoro ryo kuri uwa Mungu ari kimwe mu bikorwa bategekanya kuzokora mu ntumbero yo kugarukana intwari ibereye mu Burundi. Ivyo navyo akaba yavuze ko bazobikora mu buryo bwose butandukanye. Ikindi wari mu bateguye ico gikorwa yabwiye RPA nuko imigwi yabo iri mu ntara nka zose z'igihugu kandi no mu bindi bice bagiye kuza barakora ibikorwa bitandukanye. Na iki gikorwa akavuga ko bacitiriye Operation Journée Rouge, bisigura mu rurimi rw'ikirundi igikorwa cyo munsi utukura. Yambu cane ndabaramukije amahoro y'Imana barundi kazi murameze neza, nizere ko muguwe neza. Nkuko bisanzwe ni Fleury le Patriote wa murundi wanyu wa mwuzukuru wa Ntare Rushatsi cambara ntama. Ndabaramukije. Hama uno munsi sindabatevya. Narinje turabire hamwe kubihuha canke ku makuru ariko arakwiragizwa na Radio Publique Africaine. Ego mu gihugu c'u Burundi ntihari kuko abari bayirongoye canke abayiserukira canke abayikoramwo bose twaravyiboneye n'amaso mu 2015 niho bagiye ku mugaragaro ko bari nyuma y'akagwi kabi kagamije gukora ibibi ubwicanyi n'ubundi bubisha no mu gukuraho inzego ku nguvu biciye mu makudeta eka n'ubundi bubisha bakuraho intwaro ya leta Cndd-Fdd ihari ubu. Ati rero uno munsi konje tuvugane ibiki. Kuva hirya y'ejo hariko harakwiragizwa amatract, abandi nabo bagenda barandika ahantu hatandukanye iyo nkuru entre guillemets iko ica kuri RPA gusa. Mutegere neze abarundi cyo twana babwiye tuzote dukoresha ubwenge. Mubonye inkuru izo bivuye ku mukozi w'Imana, izo bivuye ku munyamareba, izo bivuye ku muntu gusa bwa muntu, muzoze mwicara hasi naho hari inkuru je nzo ndabazaniye, muzoze mwicara hasi mushishoza. Naho naje mbanza kugira effort nkabanza nkicara hasi nkarondeza hirya no hino kugira menye ino nkuru igamije iki. Muzoze mubanza namwe mukoresha ubwenge bw'iwanyu. Nama nababwiye bakunda kuca uwo mugani mu Giswahili ngo kwa akili ya kuambiwa changanya na akili yako, ngo ku bwenge bw'ibintu ubwiwe bayoye bakazana cushira mu bwiwawe nabwo ukoroge hamurabe ivyo utora. Rero aya makuru akakwiragizwa na RPA, uwundi muntu yabivuze ko ni Bobo Rugurika. Haro n'undi muntu nyene kuri RPA wa kera nawe nyene yabivuze ko na Antoine Kaburahe namwumvise. Uno munsi canke ejo uraza kumva ngo harabaye space, baca birukira kugira space. Abaja muri space ni babandi nyene ni ba Renodi Butware. Rero reka mbanze ivyo ndavyihoze nabana yababwiye iminsi yose. Rero hari amatract ariko harakwiragizwa nayabonye muri aya mavideo nyene ya radio ya RPA. Nta buhamya mfise kuko jewe aho ndi canke n'abashobora gushika ahandi mu yindi mihingo nta namwe turabona biko biremezwa. Bibavyo bitabavyo abarundi umukuru w'igihugu sokuru nyakwigendera Pierre Nkurunziza yaratubwiye ati twame tugavye muri ya nyabune ducunga umutekano w'igihugu cacu ciza c'u Burundi n'abarundi. Twamwe tugavye kandi utamana na mukeba ntakubita urugohe. Bishoboye kubavyo canke bikaba ibihuha bya bindi vyiterabwoba kugira bashobore ngo kuko bo bavuga ati ngo bari tayari bari ready
kugira bakureho ino leta ihari ya Cndd-Fdd. Bo kubwayo bayita ngo ni leta y'igikenya, ngo ni leta y'igikenya. Ndaza kubashiramwe mwumvirize amaterme bakoresha. Mugabo je nkavuga ati none leta yaratowe, nta si bimwe vy'abami biyongera. Leta y'igikenya twabonye ni Ndizeye akubita kudeta se, ni Micombero akubita kudeta Ndizeye, ni Bagaza akubita kudeta Micombero, ni Buye akubita kudeta Bagaza. Izo nizo ntwaro z'igikenye twabonye n'amabi twaziboneyemwo, aho nta muntu asubira kugaruka kuvuga ati ABCD. Rero sinibaza ko ibi bintu bariko barategura ba Bobo Rugurika, ba Alexis Ndohije, kuko nibo bama bari inyuma yavyo. Pacifique nini nahazwe na kakagwi musanzwe mukazi kari entre guillemets, je namaze kugakrosha noneho ndagashiramo ama parenthèse n'amakrosha. Bo bibaza ngo abarundi bubu iyi message ishikira abarundi yongera ishikira abajyanye bariko barategura ivyo bintu. Nimwibaze ngo hariho ikintu mwe muko murakora gishasha, kandi ntimwibaze ko hari ikintu mwe ko murakora kugira ngo mufate ngo mugumure ngo abarundi. Je nababwiye mu bantu bazoja mwibarabara bagwanye leta ihari mu nzira z'imigumuko sindimwo. Abantu bazoja mwibarabara canke mu kirobere bagwanye leta ihari mu nzira y'inkoho sindimwo. Turabona muri Kongo ico bamaze kubona, inyungu bamaze kuhabona. Turabona muri Kenya ababeshwe ubu basigaye bicuza, ngo basigaye bicuza bakavuga ati none turondere faso basi tuvamwo, aho naho tuzobivamwo bino bintu byo mwibarabara leta itazodukurikira, kuko amasanamu amafoto ya bamwe muri irya migumuko arahari. Rero bakaba bararondera gushika no munsi faso mo bivamwo bakaba protege. Leta ikavuga ati okay, ni muve mwibarabara turabahariye. Niyo faso barindiriye, kuko Ruto yarababwiye ati iyo nzira mwafashe ntirikirarota inkurako. Mbega je ntarabo mukuru w'igihugu wa Kenya, abashomeri ntibari abashomeri, ntibari bahari, abiga ntibari bahari, ibidoma vyirirwa muhira ntivyari bihari, abiba ntibari bahari. Rero mureke gutagashavu kuri jewe, ahubwo nibanza musubiza ubwenge inyuma, murabo umuntu ariko arabatamika ivyo bintu uwariwe. Ivyo bintu rero nivyo Alexis Nduhije, Pacifique na babandi bafatanya bikorwa babo, ngira harimwo n'amaboko y'abazungu ko bajya ntaco bokwama bishoboje. Nivyo bariko bariyumvira ko botegura. Barabonye ko imigumuko muri 2015 ataco yabashikanye. Nama bababwiye n'abajene dohora tuyaga, hariho nabo twahora nahora mbona mengo turahurira ahantu, urano umwana w'umunyamuji ngaha nyene mu gisagara ca Bujumbura, mudahuriye muri centre ville, mwarahurira mu marien de rencontre menshi yarahari, za centre jeune Kamenge, za CCF XSF yitwa Institut Français. Twarahurira muri Burundi Paras, hajya hariho akantu kitwa Clark, bibliothèque yitwa Clark umengera cahari. Twarahurira mu bintu vyinshi, twarahurira mu bintu vy'ingoma, twarahurira muri salsa, za la noblesse n'ibindi. Twagenda turahurira ahantu henshi. Mugabo abo bana bagiye guhendwa naba ba Pacifique, imvi zigera iyo zigera, mugabo ubwenge bagifise za nyota canke bagifise za mvugo, bagifise na za ngendo z'aba extremiste bashaka. None ndababaza, udatowe ukarindira manda yo umuntu yatowe igahera, hanyuma mu kwiyamamaza ukiyamamaza ukoresha ivyo yakoze nk'amakosa, hama ugashigira ubutegetsi, iyo si nzira nziza y'amahoro, mutarinze gusesa amahoro y'abarundi. Ariko kumbure mwe hari gihe mwibaza mwarahungishije imiryango yanyu yose muyitwara hanze, mukavuga ati mafu abarundi basigaye hariya ntaco dupfana, nta n'igisanira, reka duprovoke intambara, igihugu c'u Burundi kironka intabire y'amaraso. Niko nibaza ko mwe mwiyumvira, uko mukaba mwiyumvira neza ko twe turi mu gihugu c'u Burundi n'abarundi bose muri rusange muvuga ngo muravugira, mukaba muzi neza ko mushoje intambara muteye igihugu c'u Burundi, ku gisirikare gihari, ku bikoresho bihari, kuri leta ihari, kuva ku mukuru w'igihugu gushaka kuri nyumba 10 bose ari abasirikare. Mwe mwibaza ko bizorangira gute? Mwiyumviriye mwibaza ko bizorangira gute? Hari ibintu mwe mujamwo mwibaza ngo no kwiryohera. Okay, nongera mbaza ikindi kibazo. Alexis Nduhije ushaka gutwara igihugu, Pacifique nene hazwe ushaka gutwara igihugu, Antoine Kaburahe ushaka gutwara igihugu, Reno de Butaro ushaka gutwara igihugu, Ketini vy'abandi ushaka gutwara igihugu, hariho ba Innocent Muhozi mushaka gutwara igihugu. Kagenda we shitse kuri Kagenda we cyane nkwenga
kagenda na Chimamanda ntibazi n'ivyo barimo ntibazi n'ivyo barimo arabajene bari mu Rwanda nibo bon ni bibanye na private umuntu nka Jemba nkora nk'umuganga hari amabanga ntashira hanze ari ibintu tubwirwa n'ivyo tubona tudashira hanze na nico gituma ijya mvugo bakunda kwivugisha kwera basanzwe bazi ibinyamakuru bitarekuriwe gutanga source mu gukingira uwatanze amakuru RPA rero niyo strategy ifise kuko bajya bose barabamenyesha amakuru Alexis Duhije mwatswe yarongoye RPA yanakoze umengo no kuribonesha kera Antoine Kaburahe muramuzi kari we nyene kijya kinyamakuru ca journal iwacu ino samuhoze muraziko yakoze kuri Renaissance nimba ntihenze rero Dutare nawe nyene niko kuko dimwe bajya batipe bose n'abamenyesha amakuru rero barafise akenge ko guca bavuga ati ngo hariho ngo akagwi ngo kagomba gutera igihugu c'u Burundi ngo mugabo entre guillemets ngo turabakingiye canke ngo ntidushaka kuvuga ngo profile zabo ntidushaka kuvuga identité yabo ngo mugabo ngo bemeza ko bari mu gihugu cyose c'u Burundi ngo kandi ico bariko barategura ngo ni ikintu kinini ngo ni ikintu kidasanzwe reka barundi twe ntabwo badufise ahubwo niba biyemera Redi Tabara aragiye ku mugaragaro sinzi n'ikindi kintu cigeze kubaho kera nacibagiye cagiye ku mugaragaro ibi amakoalition yose yaragiye ku mugaragaro inani zose zaragiye ku mugaragaro nabo bantu nimabwire bi programme intambara ya Kongo ndibutse akantu kamwe intambara ya Kongo iriko ebana irasasi rivuza uruhuha inyeshamba za M23 RDF AFC ziriko ziratera akajagari zica zihonya zongera ziba hajya mu burasirazuba bwa Kongo narageze kubona igikominike batanga mpa yari coalition ngo tubungo turahuye ngo coalition ngo ya Redi ngo Redi Tabara ngo nundi muhari ngo nuyundi ngo bakoze nibacari giki ndimvira abatipe banwa urumogi ko mu Burundi tutari mu rumogi izo mugi mwe muzikurahe ngo nacere bukiyo bazikura bari mu Rwanda bacumbikiwe n'u Rwanda bigishwa mu Rwanda ngo bigishwa inkoho ngo bari finance n'u Rwanda ibi nabiriya nakamogi mu gakura hiyo nyene kuko aho muri ico gihugu twarumise ko bateye imbere byo kwemerera abanyarwanda kurima iganja kurima urumogi ubu Rwanda ni ganja planta rero nariko ndavuga kuri ico kijanye n'ivyo ngo vyango Cndd-Fdd Temba ibi vyandiko biko birasirikira bitangwa na RPA ntihagira umurundi numwe bihungabanya kuko igihugu cacu ciza c'u Burundi kirafise indongozi nzima kirafise intwari kandi je sinibaza neza ko wananiwe muri 2015 ufise Brende Karashi aba generale n'ibindi ko havuza gutera ubwoba ijyanzira yanwege ndavuga nk'ubuje muhiri wanje haca ntahasanga kuri portail handitse ngo Frere Temba ngizi iki ko nguma ninjira muri uwo muryango ubu mbwiye iki ndaza nkasoma kujya wasigishije irangi kasiga kirinde nkabifuta hama nkaguma ninjira muri ugo rugo rwanje kuko n'ugwanje none ivyo byango ngo Temba amajambo amadese aho twese twobacapa navuga twenda ara hose kuri Place de l'Independance tucape ba Pacifique na ba Alexis Nduhije tubuzuze mwibarabara tugende ku ambassade hose dufate ibifoto byanyu tubijugunye tuve dukotesha akajugujugu tubijugunye tubagire publicité we mukoresha ubwenge sha ivyo bihe byarataye garane je nama nababwiye mukunda igihugu wi ntituvyanse je ntavyo nase ko mukunda igihugu none mu gukunda igihugu mukimariye iki ikintu jewe novuga ati nageze kubona aga challenge karaho bavuga baposting ifoto ya Buyoya ni ya Nkurunziza Pierre Nkurunziza nyene icubahiro umukuru w'igihugu aheruka ku kwitaba Imana bazishiriza foto hamwe ya Pierre Nkurunziza ngaha ni ya Pierre Buyoya hano bacavuga ati ngo aba bantu muzobibukira kuki abo ndanzora biyo post ko umuntu yasize ko igihari ngire screenshot y'ama commentaire mwokumigwa nta kintu na kimwe Buyoya bamyukirako okaraba commentaire abanyabururi bo baza barubururi Rutana Matana hariya muri Sud baza nagashavu kenshi nivyo vyibinyene nongera mbaza Pacifique kuva aho wirukiye ukaruha ishati mu kwahite bigasa na jaune
ikoro mwizosi gate bikazana ko amarirarira, amaguru ibirato bigahengama. Mugabo iyi ni imvugo y'ikirundi ndabitse kubayeho neza kubera abazungu bagufinansa. None ga mwene wa data we na Alexis Nduhije sinshaka ko mvuga ayo mazina najya nyene kaya kagwi karatwa. Mwe mwamaziki Pacifique makambi wanyu inzu wakuze babamwo n'ubu niyo bakibamwe. Alexis Nduhije wamaziki, Keti wamaziki wewe ndanakuza urabizi. Uravye ni visage ngiro cuyibuka basi ndakwibutsa akantu gatoya. Uribuka Horan Rugero aza gupresenta igitabo ciwe citwa Baho, ne nicaye imbere yawe, niwe wari mu moderatrice hajya imbere questioninga Horan Rugero kubijanye na kiya gitabo yari yanditse cabaho. Wibuke umuntu yamubajije ikibazo Horan Rugero kweki watoye titre mu Kirundi mugabo igitabo kikaba canditse mu Gifaransa, kandi kubera iki wagize mariage Kirundi n'Igifaransa muri ico gitabo? Kuko kiya gitabo cabaho n'ubu nimbo gifise canke ugifise aza kubona ino video ugiye gufeyeta entre les lignes hari amaterme Kirundi yagiye arashiramo à l'époque. Twabona umengo jena wono umengo turi muri biga vya caravane du livre ko jena aza comme écrivain slameur poète, habona umengo turabarundi twese, kumbe ketini ivy'abandi tu es la plus méchante de toutes. Nakubonye aho mutipe yampaye video ki à l'époque muri 2015 nyene irike fin 2015 début 2016 ngiye kuraba kumbona uri imbere wavyimvye no bushakoshi n'ibikugendura urahinga uhebwe utanga imogi n'ibindi bikurikira. What a pity. Muratera akagongo, muratera agahinda. Uburundi buri souverain, Uburundi bufise amaborne, muriko muravyumva. Nta muzungu azoza kwimpoza kandi itegeko ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Noneho na Traoré arabibabwira. Traoré nk'iko muramukomera amashi ngo umukuru w'igihugu muzima n'umu revolutionnaire sinzi uko nakuri. Ikintu ca mbere igihugu ugifasha utangura kubloka ndakuguruye mu mutwe nayo mategeko niyo dicte international ucubanza ugasipprima kababwira tumviriza nka kujya basi ku umwana akwije imyaka 18 iburaya nibo babizi urereye umwana akagukwizanya imyaka 16 17 kubugowe inyesho murazizi kuri anniversaire rabizi ko d'abord arakwexija icya kabiri ntubu gikubita afise dora yo gusohoka afise gutaha umva nuko igihugu cikukiye kikagira souveraineté kikagira amaborne boundaries ama frontières kikagira umukuru w'igihugu président de la république n'inzego ziwe zose fashanya bikogwa ico gihugu kiba kigoye ko infiltre ico gihugu kiba kigoye kwakira kandi dicte y'abazungu kuko kera ntitwari bwitahure kandi birukira ngo ibihano hazogeraho baburo bafatira ibihano. None ubu igisirikare cy'u Bufaransa nikiko kiracavuye muri Mali, ibihugu byose byo muri Sahel ntivyakibwiye tuvireho. Mu Burundi hari gihari izo armée internationale ziza mu bihugu byo muri Afrika ziba zije gukora iki? Mwe rero muracanga mu kavyimba mwamara mwandikira Antonio Guterres ngo voilà ngo agiriki kujya ari wiwe ataha mu nzu yiwe hari ahubwo ni muze muyage n'inzego nababwiye ati ni murondere voie diplomatique mufise ubwenge nari mwize mwebwe je navye ngo matracte ngo amatera bwoba ngo amayeboyebo ngo tuzopfa ngo ibiki na biriya ivyo bintu ni mu vyihotesha ndazi ko muca muza mubonye iyi video siri tubaci mamanda na bakagenda ngo Fleury n'imbombo kagenda bakunda kumbwira ngo ndi imbombo bayibaza ko avancha hariya bimwe Kagame yemeza mu Rwanda sindi imbombo je ndi Fleury le patriote kagenda mwana wa mama nawe ndakuvugeko kirazira kuza nimba wiyemera nimba waremeye ko muri revolutionnaire nkuko bivuga nkuko nabonye mwe yitangwa intare mugonze baza ko mwatari intare kweri none intare nizinga k'intare mu gihugu ni imwe ikirimba ca ntare kirazwi bene ntare ni na ainsi de suite birazwi none mwe muri intare zahe zinyeshamba muga ngira ni intare y'inyeshamba ca byabikoko bitemera kuba domestique kagenda nzo sure gutanga communique wifutse mu maso
agira nuko ngurumva ngo twebwe ngo intare revolution kugira bingane binga iyerekane ube ncungu nzima warabonye incungu yinyegeza wari kuragwanira abarundi kuri kurabarongora ngo mugire ikiroberi ngo kandi ngo gahavurema ngo nukuri ngo bashaka gufinansa ngo kuna kuriya mu nyuma wa mucima manda atagira ahagaze we watambira ubuje mukunda kuduza muri live mukanka ko twe tuduga acara abahinduka ngo murazogena baba messe ngo urya je ndabaza treke black muricara hasi neza mugahura Pacifique Alexi Reynold Muhozi Baketi mukicara hasi mukamedita mwanyo ya mazi apana ivyo bikawa na whisky mukanwa amazi nyene adakanye cyane adashusha ari hagati na hagati apana kazuyaza kaba kashushe kagama kagaca gahora ya mazi ari hagati na hagati atashusha ngahore atace muri frigo ngo yongera hore no ya yandi ari afutse mu kirundi ciza mukagotomera ikirahuri kimwe kimwe mugaca mufatikaye n'ikaramu mukicara hasi mukiyumvira ivyo mugomba muvuge n'ivyo mugomba mukore umwe mwibaza ko ibintu muko muri yandikisha ngo Cndd-Fdd Temba bizomara imisi ngahe abo mwarungitse gutera amagrenade mu bahatwa miliyo plus nta wateye numwe grenade muri centre ville Kotebu mu mabisi ku mirongo sinzi nahandi henshi mushira amabombe ku amagrenade mu matransfo ngo soko ya Ruvumerishe nahandi nta muntu numwe yakoze kijya gikorwa atafashwe none abana ba mbere mwarabahenze muri 2015 baja mwibarabara batuka inzego bimba amabarabara baturira imiduga bica abantu birangira muhunze bamwe bari mu makambi abo mushoboye gushikana bari hagufi yanyu abana babashiki banyu nabasaza banyu mwabatwaye mu Bubirigi no mu bindi bihugu vya Suisse na Canada n'ahandi abandi batagira na 10 kuri konti babigiyemwe kwera mu abahendesheje akamogi n'ibindi biyayura mutwe bari mu makambi mu Rwanda nibo baguma basaba none nibiki nimwogira ukunuku nukuriraba je nahero byari nabahaye impanuro ndababwira ati mugende mwiyungi muje hamwe musa mwandikira umukuru w'igihugu iyi leta hari ni leta mvyeyi barayibabwiye sinda kubibasubiriramo urya no muvyeyi w'abarundi bose mwandikire musabe ikigongwe mvuga ati twarashutswe twarahenzwe byari bimogi ishavu n'ibindi ntazi bagiye baradushiramwo batubateranya ko twashaka gutaha tuze mu gihugu cy'u Burundi hama muze ndazi ko hari abo muri mwebwe abonzi je bize ni mutahe mufate mugira groupement de 5 ou de 10 mwandika umugambi mugende muri payeje babaha inoti mukore mugende muri bije ya banque ya jeunesse banque d'investissement de la jeunesse babaha inoti mukore mushaka naho nyene muje no kuma media naho nyene mukore byose birashoboka kuko hari abafise akarimi hari abari eloquent hari abafise tala yo kubamenyesha makuru harabakina imipira none nk'ubu wasanga umpeti yivira kumutakura agenda agateramira kinanira agakubita iyo moya mbiri yiwe n'agatabi k'agasperi match batarabashiramwe ibimogi mukitahira saa 6 saa 5 saa 8 canke mu karariyo za black n'ahandi ubu mutabonye igihema ca hasere n'uburengeti ntimuryama ako nakagwi kamwe k'abantu bake bari mu makambi kuko si bose harabakoreye abirwa mu makorne befu harabirira mu mashokora harabirwa mu mata harabagira mu mavewiti habari mu maferari bivana no kungene mwagiye murahendana yagiye mu kungene mwagiye murahendana rero nako nare inkozi no video kugira mbigira abarundi muza kubona ino video canke muza guhura na bijya video canke n'ivyo bihuha bariko baratangaza mugabe kuko nta yindi nyungu nta n'ikindi kintu bagamije atari ico cyo gushaka gutera ubwoba abarundi kumwe batera ubwoba abakongomani bakoresheje ama media ya Scovia ya n'izindi nyinshi nazi babwiye z'u Rwanda Kagame yazicumise inoti baja muri Kongo baguma bavuga ati ngo buvira ngizofatwa cima manda gacaca kuri live canka gacakora ikiganiro ngo twarababwiye ngo igisota cy'u Burundi abana b'u Burundi bakubaherera hariya murabona u Burundi ejo canke hirya ejo M23 zoyibuteye nje gituma abazungu bakoze abanyamerika bakoze Fanta kaga Fanta bisigura foolish American never take alcohol
uri muri Amerika mugabo we urumva ngo Uvira ngo n'Uburundi ngo ni hagufi. Eka sinenda bishisha amajambo. Abantu muri ko murazana iyo migambi ngo ya Cndd-Fdd Temba mwandika ku mapoto ku biti ku masima n'ahandi murarushe. Ivyo ntibizopasa, nimusabe ikigongwe mutahe, abarundi turi bamwe, nta macakubiri, nta nzindi ndimi zibiri zitatu canke zitanu dukeneye ubumwe, dukeneye iterambere, dukeneye amahoro. Kwanza vyose bizoshoboka hari amahoro tuvuga rumwe. Ciao ciao, yari Fleury Patriote. Abataragira subscribe nimugende mugire kuri ya channel nshasha ya Fleury TV kuko iyambere murazi ko inkozi zibibi zayigize vyenkuru. Master Shiramu. Ico novuga naho muri rusangi abarundi babajwe n'ubutegetsi bubi bwa Cndd-Fdd, babajwe n'ibihe bibi Uburundi burimwo, uravye ibikorerwa mu Burundi, ubukene bwaratondereye abarundi bose. Uno munsi abarundi bose bararira, barifumbereje inzara, ikibazo c'ubutunzi mu Burundi carabaye ndanse. Rero ugiye kuraba naho muri rusange abarundi bamerewe nabi, urabona yuko hari imigwi ibiri. Hariho umugwi w'abavuga bati turababaye kandi uko bigenda kose dutegerezwa kuzokora ibishoboka kugira ibi bintu bihagarare. Mwarumvise no ku maradiyo muri interview batanze, mwarumvise ko ari byo bavuga yuko uko bigenda kose, mwarumvise ko bakoresha ijambo ngo vyoroha biguma, ngo ubutegetsi bwa Cndd-Fdd butegezwa kuhava. Muri rusange ni nkuko bavuga bati dutegezwa gukora ibishoboka vyose iyi ntwaro igahagarara. No kuvuga amabi ari mu Burundi, kuko uravye amabi ari mu Burundi ategwa na Cndd-Fdd. Warumvise ko bavuga bati ntibashobora kwemera ko imiliyoni 13 z'abarundi zitwagwa mu buja, mu bucakara. Abo rero baranatubwiye yuko bari mu migwi itandukanye, mu ntara zitandukanye, visiblement n'abantu basanzwe bari mu vya politike, ariko ubona ko bagiye baravugana, barabitubwiye bimwe bimwe. Kumbure vyose ntitubivugira hanyi kumvo z'umutekano wabo n'icizero bagize yuko tuyagira. Rero baravuga yuko bava mu migambwe itandukanye, bava mu bwoko butandukanye, bava mu ntara zitandukanye, yuko bariko bagerageza kuguma bavugana kugira barabe ico bategeza gukora mu kugondoza ubutegetsi bwa Cndd-Fdd bureke gutwara bupfuni na buhoro abarundi. Mugabo urabona ko hari uwundi mugwi wa kabiri w'abarundi bahisemwo nko kwihebura, barihebuye. Abo rero urabona ko umengo nta na kimwe bacizeye, babona umengo nta kindi barindiriye atari urupfu bategwa na Cndd-Fdd canke urukiza rw'abantu batazi. N'abantu rero ubona bagira bati twebwe ntaco dufise dukora. Abo rero benshi muri bo baratubwiye bati ibi bintu biteye amakenga, muraraba ko atari aba Cndd-Fdd bashaka kwica abantu. Ivyo vyose rero bigaragaza ko hariho umugwi w'abarundi bihebuye, bari mu mwiheburo ntangere, ubona ko bagira bati twebwe Cndd-Fdd izodukoza icishatse. Ivyo rero nivyo bibabaje, kuko benabo urabona yuko bari mu mwiheburo vy'ukuri kandi ntibabona nico gukora. Ico rero ni kibi, ni kibi. Nibaza ko ari cyo kintu kibi, kuko burya umuntu ari mu mwiheburo ntangere kenshi usanga agira ati ico umunkoza cose. Ico rero nico kintu natahuye. Nibaza ko ibizokurikira ari byo bishobora kuzogenda bihindura icuka kiri mu Barundi.